uhohotera umwana. Bavyeyi mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Charles Bigirimana niwe ari mu buhinga bw'ivyuma Juvenal Barenga ngenda bashikirize ano makuru nkaba ndabaramukije nonge ndabipfuriza n'umugoroba mwiza. Kaze rero muri ano makuru agizwe na zimwe mu ngingo nkuru zikurikira. Ku munsi ugira kabiri w'amasengesho yo gushimira Imana uko amaze imyaka 3 arongoye Burundi, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye asaba ugwaruka kwirinda ubunebwe, kubaha Imana bizotuma Uburundi bushikira neza ihangiro yo gutera imbere mu mwaka wa 2060. Amafaranga y'amarundi arenga imiliyaridi 102 n'imiliyoni amajana 960 niyo yakoreshejwe mu bikorwa bya leta mu mwaka w'ibikorwa w'2021 ushira 2022 mu gihe hari hatekanijwe gukoreshwa imiliyaridi 18. Umushikiranganje w'ikiga ca leta Audasi Niyonzima akaba yabimenyesheje kuri uyu wa kane mu mvo n'imvano aho yararamutse ashikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe mu nama nshingamateka. Imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi hamwe n'ibihugu bigize ubumwe bwa Burayi ngwigeze ku ntambwe ishimishije kuva hatanguye ibiganiro vya politike hagati y'ivyo bihugu vyompi. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu Albert Shingiro mu kiganiro ca politike kigira 5 hagati y'ivyo bihugu cabaye kuri uyu wa kane. Izo nizo ngingo nkuru zigize ano makuru batumira amate mu kanya tuje tubagira ku muriri aya n'ayandi kaze. Dasubiye kubaha ikaze nkayutsa kandi ko ano makuru mushobora no kuyakurikirana ikibiriraho kuri wezi 3 akaburungu radio Nderagakura akaburungu komeco kimwe no ku rubuga rwa Facebook rwa radio Nderagakura. Tuyahere mu gisata ca politike ugwaruka tegerezwa kugamburukira abavyeyi barwo, abavyeyi nabo bakagamburukira Imana kugira ngo nibazobe nk'abahungu baheri bagararije se wabo bakarya n'amashikanwa y'Imana, se wabo nawe akanka kubahana bituma Imana ihaheri n'abana biwe kiretse Samueli kuko wewe yagamburukiye Imana. Izo n'inyigisho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yatanze ku munsi ugira kabiri w'amasengesho yo gushimira Imana aho amaze imyaka 3 arongoye Burundi. Inyigisho zashimikiye kubiri mu gitabu ca mbere ca Samueli. Agasaba ugwaruka kwirinda ubunebwe, kubaha Imana bizotuma Uburundi bushikira neza ihangiro yo guteza imbere yo kwiteza imbere mu mwaka wa 2060. Inyigisho zatanzwe ku ndongozi zitandukanye harimwo n'umutambukanyi umukuru w'igihugu Angeline Ndashimiye. Mungere w'ishengero Methodiste Libre mu Burundi Degracias Nshimirimana akaba yasavye indongozi kugaragaza akaranga ko gukomeza ubumwe. N'inkuru ya mugenzi wacu Aloyizi Ndayisaba. Muri izo nyigisho ku ndongozi umwungere w'ishengero Methodiste Libre mu Burundi Degracias Nshimiyimana yatanze inyigisho yerekanye uko indongozi zitegerezwa kumera kugira ngo akazi kagende neza. Umurongozi afise uruhara rukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu, mu iterambere ry'ishira hamwe, mu iterambere ry'umuryango, mu iterambere ry'ikindi kintu cyari cyo cyose. Ahatari umurongozi nta kigenda. Umurongozi butuma ibintu bigenda neza. Umurongozi wese agomba kuba afise akaranga ko kuzana ubumwe mu kibano. Umurongozi adakunda barongoye nta buryo na bumwe buriho ashobora kuzana ubumwe muri bo, kuko ubwo gwango rwiwe afise nigo rubasambura rukabacamwe ibice.
ariko ikigira kabiri afise ukwicisha bugufi mu mabanga ajejwe. Ukuvuga ngo umurongozi aticisha bugufi, yishira hejuru, yikakisha, atwaza igitugu, atuma barongoye birema ibice, atuma barongoye bamusuzugura, atuma ibintu bigenda nabi, maze ntihabe ubumwe. Nawe mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye inyuma y'izo nyigisho yaciye asaba abari ngaho gukurikiza impanuro baguma baronswa, akaba yagize ati: twakuze batwigisha umugani w'ikinyoni nteshe, ndabipfurije ko mutohora n'ico kinyoni ukibateshe amajambo meza yubaka turiko turaronkera ngaha. Umwe wese azirikane kandi yongere afate ku mutwe, yongere akurikize impanuro, ivyigwa turiko turaharonkera n'ivy'ingirakamaro ku mpande zose, kuko mwese n'umurongozi ahari uhereye mu ngo ndetse no mu mabanga atandukanye Imana iba yaraduhaye. Mwomenya rero ko mu bitavye izo nyigisho harimwo icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ku rwego rw'igihugu Reverend Kuriyo, uwahoze arongoye Burundi Silvestre Ntibantunganya, umutambukanyi w'incungu ya demokrasi n'abandi. Mu maramvya muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura, Alois Ndayisaba kubwa radio Nderagakura. Alois Ndayisaba. Inyuma y'umutaga naho hakaba habaye amasengesho yo gukengurukira Imana. Umukuru w'igihugu Vasito Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko uno mwaka Imana yakoreye Uburundi ibitangaza, kuko ngo n'amasengero atandukanye yafashe ingingo yo kuja hamwe, mbere n'abarundi bagakomeza ubumwe. Kurikira umukuru w'igihugu Vasito Ndayishimiye. Kwiza imyaka 3 uyu munsi twese turabarundi. Kuva igihe abarundi bemereye kuba abarundi, haje ibitangaza vyinshi ku Burundi. Uyu mwaka cyane cyane ugira 3 watweretse vyinshi. Twaje utatanya abarundi, mwibuke ubu bumwe dufise muri Burundi, ubumwe bw'amashengero, ubumwe bw'amadini bwaramye. Ni igitangaza gikomeye cyane, kuko narabonye ubumwe buje mu madini, abarundi ingene bagize ubumwe, ndatangara cyane mbonye ingene atabacinubana. Mubikorane uno munsi twese duhurira hamwe, tukicara imbere y'Imana, tukayitambira kumwe, tukanezerwa. Ico ni gitangaza gikomeye cyane. Umwaka cyane cyane ivyo gusenga vyariyongereye cyane, vyariyongereye bimwe biboneka. Hariho ishetani yari yanyosha Burundi, turayisengera turisonzesha, kandi iyo shetani yarabohoye igihugu cacu. Shetani yari yariganziye Burundi, abarundi tuva hasi tuca tubanza kuyiboha. Duhejeje kuyiboha duca turayiba b'abarundi, b'abahutu n'abatutsi turabiba, turabatwara ubu n'abarundi. Ivyo vyose tubishimira Imana. Amafaranga y'amarundi arenga miliyaridi 102 n'imiliyoni amajana 920 niyo yakoreshejwe mu bikorwa vya leta mu mwaka w'ibikorwa w'2021 ushira 2022, ni mu gihe hari yatekanijwe gukoreshwa imiliyaridi 18. Umushikiranganje w'ikigega ca leta Udasi Niyonzima akaba yabimenyesheje kuri uyu wa kane mu mvu n'imvano, aho yararamutse ashikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe mu nama nshingamateka. Udasi Niyonzima akamesha ko ayo mafaranga ari menshi uravye ayaratekanijwe, bivanye n'uturusho twahawe abadandaza, intererano mu mashirahamwe mpuzamakungu ya EAC, n'uturusho duhabwa abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Aho mu nama nshingamateka hariyo mugenzi wacu Celestin Ndacayisaba. Ibikorwa by'inama nshingamateka byo kuyu wa kane vyashimikiye ku kwiga integuro y'itegeko rijanye n'icegeranyo c'ingene amafaranga yategekanijwe mu kurangura ibikorwa vya leta yakoreshejwe mu mwaka wa 2021 ushira 2022. Umushikiranganje w'ubutunzi bwa leta Audace Niyonzima yari umutumire mu nama nshingamateka. Mu mvo n'imvano y'iyo nteguro akaba yamenyesheje ko amafaranga angana imiliyaridi 102 n'imiliyoni amajana
960 n'ibihumbi amajana 359 n'amajana 958 ariyo yakoreshejwe ni mu gihe hari hategekanijwe imiliyaridi 18. Akamenyesha ko ayo mafaranga yabaye menshi gusumba yategekanijwe kumvo z'uturusho twahawe abanyamitahe tutanzwe n'ikigo API, uturusho twahawe abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, itangwa ry'amasoko mu bisata vya leta, kugura imiti ku rugero rudaharuritse n'intererano mu mashirahamwe mpuzamakungu yitaho ineza y'abantu. Abashinga amateka bamaze kumubaza ibibazo nk'icuko iyo nteguro aje kuyisigura amafaranga azokoreshwa na leta mu mwaka wa 2023 ushira 2024 yaramaze kwigwa canke nk'amadeni ya leta haba mu gihugu canke hanze y'igihugu yagumye yiyongera, umushikiranganje Odas Niyonzima akaba yasiguye ko leta yafashe ideni y'imyaka 5 yo kugura umwavu n'imbuto zirobanuye bifasha abene gihugu benshi kwiteza imbere. Nayo uguteba kw'iyo nteguro kwatumwe n'ikena ry'abakozi bayitegura hamwe no kwisunga ubuhinga bushasha bwo gutunganya amafaranga ya leta, ico bita budget programme, bakagira intambamyi rero yo kubura ibikoresho bikwiye by'ubuhinga ngurukana bumenyi. Igice ca kabiri c'ivyo bikorwa cashimikiye ku ikoreshwa ry'amafaranga ya leta yateguwe mu gice ca mbere c'umwaka wa 2022 ushira 2023. Bakaba bamubajije ku bijanye n'amafaranga y'abahabwa impusha zo kugendesha imiduga permis de conduire hamwe n'ico bita contrôle technique atana hamwe aboneka mu cegeranyo. Umushikiranganje akishura ko bagiye gutunganya ivy'amakonti barabe aho ingorane zabaye. Bamaze guca hirya no hino iyo nteguro, abashinga amateka bakaba bayemeje 100%, ni ukuvuga 91 bari bashashe na 11 batumye. Celeste ndacayisaba tugume muri politike nayo babwiye mu ngingo nkuru zigize ano makuru. Imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi hamwe n'ibihugu bigize ubumwe bwa Burayi ngwigeze ku ntambwe ishimishije kuva hatanguye ibiganiro vya politike hagati y'ivyo bihugu vyompi. Ivyo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu Albert Shingiro mu kiganiro ca politike kigira gatanu hagati y'ivyo bihugu cabaye kuri uyu wa kane. Albert Shingiro akavuga ko ivyo biganiro bizobandanya gukorwa mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire myiza hagati y'ivyo bihugu vyompi. Twaramutse kuri uno munsi mwiza tugira ibiganiro vya politiki n'umuryango umwe bw'Iburayi n'ibihugu bibukoze. Ni ibiganiro bisanzwe biteguwe mu masezerano yabereye Cotonou ku ngingo yayo y'umunani. Ibiganiro vyamaho, ibiganiro kumbure tugira umwaka umwe canke amezi make amatweca twibagira vyamaho. Nico gituma rero bashatse guhura uno munsi kari ibiganiro bigira gatanu. Ibiganiro vya mbere twabitanguye haraciye igihe kugira ngo ubwa mbere na mbere twiga ingene vya bihano vyagafatiwe Burundi vyovaho. Ibiganiro twakoze muri ico gihe vyatumye ivyo bihano vyafatiwe Burundi bihava. Ubu rero ibiganiro biguma bibandanya kugira ngo tuvugane ingene twoguma dukorana mu bijanye no gufashanya n'imigenderanire hagati y'ibihugu vyacu, cyane cyane igihugu c'u Burundi n'ibihugu bikoze umuryango umwe bw'Iburayi. Twaganiriye ibijanye n'imigenderanire hagati yacu n'ivyo bihugu, turaraba aho tuvuye, aho duteye tuko turaja kugira ngo turabe ko biriko bigenda neza, kitagenze neza dushobora gukosora kugira ngo imigenderanire igende imera neza gusumba. Twavuganye na cyane cyane ibijanye n'ubutunzi, ibijanye na bimwe twita kuzana abagwiza tunga bakava amahanga mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira tuze turaborohereza kugira ngo baze bakingiwe imitahe yabo ikinga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ivyo byose twabivuganye, twavuze ibigenda neza, ibigenda nabi navyo katwumvikanye yuko buke buke tuzogenda turabikosora duhinyanyura gushasha kugira abagwiza tunga bakava amahanga baje ari benshi rero bituma n'igihugu gitera imbere. Murazi yuko leta y'u Burundi idashobora guha akazi ugwaruka rwose rw'u Burundi rurenga hafi ibice 60%. Ni ukuvuga yuko abagwiza tunga bakava amahanga iyo baje ngaha baraheze bagashiraho amashira hamwe ahakazi ugwaruka. Murumva yuko mu gihe tugiye turaborohereza bizogenda neza, bashaka kuza ari benshi. Twavuganye kandi n'ibijanye no guteza imbere agateka kazina muntu. Nababwiye yuko ivy'agateka kazina muntu ari ibintu dukora ku neza y'abene gihugu bacu kubera bifasha abene gihugu kwiteza imbere bagakora batuje. Twavuze yuko
yuko Burundi burimwo demokrasi mugaba ari demokrasi nshasha kiri ntonya hama nawe akaba ari amademokrasi yagiye kuva kera yuko tutokwibaza ko tutokora ico gikorwa cyo kimwe mugaba ko dugifise ivyo dubwiza gukosora buke buke mugaba ko ibyiza byinshi biko birakogwa ibisigaye gukosorwa na tuzobikora kuneze y'abarundi bacu kandi nabo nyene bafise ico bafasha bagafasha kugira ngo ceko kigende neza twavuganye n'ibijanye n'amahoro n'umutekano mu karere turababwira nabo nyene barabibona ingene igihugu cacu cyo kirakora uko gishoboye kose biciye kwa nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi yuko yafashe ya mbere kubera ari nawe arongoye akarere kugira ngo akore ko bishobora kose afatanije na bagenzi we kugira amahoro yo mu gihugu ca Kongo ashobore kugaruka kuko murazi igihugu ca Kongo cahavuye cinjira mu muryango turimwo ubu rero twibaza yuko tutoguma turorera ibiriko biraba muri Kongo dushaka kugifasha kugira ngo kironka amahoro hanyuma tuze turafashanya mu bijanye iterambere ibintu by'umutekano n'amahoro byavuye mu nzira twavuga n'ibindi tugiye gukorana mu misiza kugira ngo ivyo twavuganye bitagenda neza dushobore kubikora tuzuzanya kandi twubahana. Umukozi wa leta wese ategereza kwerekana ico yakoze ubu mwaka nzokara ndababwira kuva mu kwindwi bahora bavuga ngo ndakara nzokara abadashaka gukora batuviremwo twebwe twikorere twe dushaka gukora mugabe ibinebwe turavyasa bazokwaka kubikora basange nabikoze ko babaye ibinebwe ari je muca mubaza sivyo agira muja kubaza ngo directeur general ngo neva ntaca tumariye ibaze yacumuye je ndara ntaryamye nkora na wundi ariryamiye ibereye mu kabare bagaca bavuga ngo ni neva ataca amaze nanje uwo muntu yankwegeye muzonyagiriza namwagira iki. Radio Nderagakura murabandanya gutega amatwi ano makuru imico kama y'u Burundi hamwe n'uturorero twiza tw'abarundi bo muri kahise ngo birashobora gufasha ugwaruka gutsimbataza amahoro ivyo bikaba byashikirijwe na Zeno Manirakiza mu ruganda rwateguwe n'ishiramwe mpuzamakungu ryitaho ubuhinga indero n'akaranga UNESCO mu ntumbero yo gufasha ugwaruka kwitandukanya n'ico cyose cyo rujana mu ndyane zifatiye ku mibano na politike akavuga ko akenshi intambara ihera mu mitima y'abarundi ngo umuco mwiza wo gushigikirana n'ubwo burorero bwiza bwo muri kahise vyukinga iyo ntambara. Ishami ry'umuryango mpuzamakungu oni cyitwa UNESCO rijejwe iby'ubuhinga indero n'akaranga byatunganije runo ruganda rugenewe ugwaruka n'imfura zago kugira ngo baganire cyane ivyerekeye kahise ku Burundi kugira ngo tuhakure uturorero tw'ibintu byiza twokurikiza kugira ngo cyane kazoza kugwaruka kazobekeza ni cyane ibintu bibiri umuco mwiza wo gushigikirana hamwe no kuraba uburerero bwiza muri kahise ku Burundi dukura ku ndongozi mu vyerekeye intwaro hamwe no mu vyerekeye ukwemera. Ivyo biganiro bibiri rero tubizeyemwo umuco ushobora gufasha ugwaruka kubaka igihugu kitagiramwo umuryano ahubwo abantu bashobora kunywana bunywane bumvikana maze ibyabaye muri kahise babone kubisezera. Ibintu byose birerekana ko harinze haba intambara burya iba yatanguriye kure mu mitima y'abantu. Rero muri iyo mitima y'abantu niho dutegerezwa gushinga ibirimbi n'ibikingi dushobora kubakirako amahoro. Mu mitima y'abantu hakaba umushinge wo kubaka amahoro mu by'ukuri. Inkuru ya nyuma y'ano makuru ingingo yafashwe n'ikigo kijejwe kuraba ubuziranenge BBN kudasubira gukoreshwa ibitekezo byagenewe gukoreshwa inshuro imwe gusa ngo ntiyubahirijwe mu masoko no mu bibanza bimwe na cyane ibicururizwamwo amavuta ngo hakaba hagiye gushigwaho iyadabu ku bantu bose bazofatwa bagikoresha ivyo bitekezo. Ivyo bikaba bishikirizwa na Severus Ndayikengera arongoye ikigo BBN nyuma y'urugendo abagenduzi b'ico kigo bagize kuri uyu wa gatatu mu masoko no mu bibanza bimwe bakamenyesha ko bagiye gukorana n'abajejwe intwaro hamwe n'abahingura ayo macupa kugira ngo igikorwa cyo kuyatuza burundu kigende neza. Inkuru ya mugenzi wacu Tereza Abonimana.
Amasoko yagendewe n'abagenduzi bo mu kigo BBN ni nk'isoko yo ku Musenyi niyo ku Muzinda mu ntara ya Bubanza hamwe naho badandariza amavuta ku mabarabara nko muri zone Benga commune Isare mu Kinama ca Mubimbi mu ntara ya Bujumbura mu bibanza bimwe vyo mu gisagara ca Bujumbura aho twovuga nko muri quartier Kinama mu Kamenge n'ahandi muri ivyo bibanza vyose biribonekeza ko bamwe mu bene gihugu baho batitabira kamo ko guhagarika gukoresha amacupa yagenewe gukoreshwa inshuro imwe gusa kuko wasanga hari amacupa agitekewemo amavuta hamwe n'imitobe aho bayasanze hose bakaba baca bagenda bayatwaye. Severus Ndayikengera arongoye ikigo BBN avuga ko bagiye gushiraho ihadabu kuri abo bose bazosanga bikoresha ivyo bitekezo akavuga kandi ko bagiye gukorana n'abajeje intwaro kuva hasi gushika hejuru kugira batuze burundu ikoreshwa ryayo macupa. Ico twovuga nuko muri ibi bikorwa turiko turakora twifuza yuko twoshiramwo abantu bose twoshiramwo abajeje intwaro twoshiramwo ekakira mu rundi wese kugira ngo yumve ko ibi bikorwa ari ngirakamaro ku muntu wese. Hanyuma tumaze imisi dukura aya macupa akoreshwa rimwe mbwahi wacu asubira ku isoko akoreshwa kabiri kandi ikintu dusaba ariko kuva uno munsi dushaka gushira ko amande mu minsi iri imbere umuntu tuzosanga ni icupa atakirimwo azoca atanga ku icupa rimwe amande y'amafaranga 1,000. Nayo kubavuga ku bitekerezo bishasha bitaboneka umukuru wa BBN avuga ko ivyo bitekerezo bihari kuko ngo imbere yo gufata iyo ngingo babanje kugendera amahingurira bikora nayo kukijanye nuko ivyo bitekerezo bizimvye avuga ko bariko baragirana ibiganiro n'abakora ayo macupa kugira ngo barabe ingene bogabanya ibiciro. Imbere yuko tuja gukura ibi bitekerezo bikoreshwa rimwe ariko iwacu bikoreshwa kabiri twabanje kugendera amahinguriro abikora atari munsi ya 6 turumvikana ingene bimeze ariko nkuko babivuga igiciro kiri hejuru natwe ngaha mu kigo BBN ivyo vy'ibiciro nivyo natwe biratubabaza natwe biradukorako nka bene gihugu bose ariko twebwe ikiza imbere no gukingira amagara y'abantu gukingira ibidukikije turiko turagira ibiganiro n'aba bakora aya macupa kugira ngo turabe ingene bogabanya igiciro ariko mu bisanzwe nkuko mubivuga igiciro ni kinini ariko nta kundi dutegerezwa kubikora uko abavuga yuko atabitekerezo biriho gose aho twaciye n'ubu tuguma tujayo ni kwisoko kwa Sion ubu barabidandaza. Abo bagenduzi b'ikigo BBN baraciye kandi kuri station Kobire yo kwibarabara rya 13 mu Kamenge aho basanze hari ko ratanga igitoro kidakwiye iyo station bakaba baciye bayugara mwe munya ko iryo sekeza ryari ribaye ku nshuro ya 4 likazobandanya no mu zindi ntara zo hagati mu gihugu. Tereza Habonimana ni no kuri iyo nkuru yaho duce dusozera kwano makuru igeje isaha 2 zibura iminota 6 tukaba tubakengurukiye mwese mwafashe umwanya mu kayatega 2. Eka nkengurukire na Charles Bigirimana yafashije mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi abashikire atankomanzi Juvenal Barenga mpejeje kuyabashikiriza abandabiki bantu ndabifuriza kubandanya mugira ijoro ryiza bandanya ariko munezerezwa n'ibiganiro bya radio Nderagakura.